Bonjour, bonjour. Nizere ko mwaraye neza aho muherereye. Hanyuma ubu ni umwanya mwiza wo kubandanya twigishanya ukuntu ushobora gutora mento wawe, umuntu ashobora kuza gukurikirana muri trading yawe ukoresha Royal Q. Murazi ko Royal Q isanzwe turinda uruhombo, ikaturinda kubona hari inyungu zo kunanira kuzana manuel ma utoshobora. Hanyuma kandi ikadufasha gukorera mu nzira zose z'isoko. Murazi umuntu akoresha forex canke future, akoresha inzira imwe nimba agiye muri sell ni sell, nimba agiye muri buy ni buy. Muga muri Royal Q ashobora gukoresha mu nzira zose iriko irakoroka, amakoine ariko arakoroka ikagendera arangura, naho zo ziko zirakoroka isoko yakorotse ukagenda uraronka amahera kubera ikorera mu nzira zose ikoresheje margin code drop. Rero abantu baba bakeneye umuntu afasha kugira babandanye baronka amahera no mu gihe isoko iba yakorotse. Rero ni gutora mento uca muri Royal Q, murahabona mwese muri Royal Q. Hanyuma ugafyondamwo, ugashika ngaha kuri home, ukaza ngaha kuri mento, ugafyondamwo. Uhejeje gushikamwo uca wandika izina ry'ukeneye gutora ngaha muri enter nickname, okay? Ugafyondamwo ngaha muri enter nickname ukandikamwo, nandikiyemwo Emeline, okay? Nkacanza ngaha nkafyonda ngaha kuri research, kuri recherche, murahabona mwese kuri research. No kuvuga aha kuri research, no kuvuga uba wagize uba uri kwanditsemo ngaha position critère, no kuvuga aha kuri recherche mwese murabona aha ugafyondamwo kugira Emeline urondera azi, okay? Murabona ko Emeline aciye aza ngaha, nandikiye Emeline 1 kuko uyu namaze kumutora, nandikiye Emeline 1, okay? Sawa, mucamona rero Emeline 1 nguyu araje. Emeline 1 rero ngomba kumutora, ncenza ngaha kuri plus, aha kuri plus ngaha niho ufyonda, gaca ufyonda ngaha kuri plus, banishimgira ngo please remove the current mento before adding another mento. No kuvuga ko yanamaze gutora mento, ntibanyemera ko ntora, amweke mbanje gukuraho natoye, mugabo bitamutoye ufyonze kuri add, aha kuri plus bashaka kubwira ngo urahisemwo, ugomba uhitemwo uyu mento Emeline 1, nawe kuba bari gukeneye nyene uca wemeza kuri plus, okay? Hanyuma rero hari n'abandi baba bakeneye kumenya ukuntu baba bamento, iyo umaze kushitse kuri V2, navyo wanza kubisaba kuko kugira niyize negenje rijemwo Emeline 2 hama nemwe ku rwego mpuzamakungu, nuko mba namaze kuba ndi mu coach mfasha abandi muri leadership and mentorship. Hanyuma nkaja kuri level yitwa level ya middle. Murabona ngaha Emeline 2 ari kuri middle, no kuvuga ari kuri VIP ya kabiri, no kuvuga uba warashoboye kugira ane kwitwa umuvede, uba wemerewe kuba mento. Hama rero gacu bisaba mugabo kuvuga aho umuntu abiba muga ntabisaba. Rero kugira banza kubisaba rero banza kuza ngaha kuri home, banza gusaba ko uba mento, banza kubisaba ukaza ngaha usubira kuza nyine handi kuri mento, ugafyonda muri mento ngaha, ucunze kuri mento, ucubona ngaha ahanditse ngo Emeline 2, okay? Haba handitse become mento, ucunze ngaha muri become mento. Aha namaze kusaba ntibemera become mento, je kuhasaba kwandika become mento, utakuzanira ahantu nkaha Emeline 2, okay? Murabona ngaha Emeline 2, okay? Mento ugashondamwo rero ngaha muri Emeline 2, ugashondamwo uku
ucakuzanira ahantu wandika aka introduction urakaramutsa abantu anangana mvuga greetings ndaramutsa abantu ya Murida from Burundi nzofasha mu bintu byose binecessaire kugira ushobore kuronka amahera menshi ndabakoze mu professionnel mu trading comme ça byose ukandika ko wowe ufite wandika ibintu wewe ushaka gupresenta nk'umuntu agomba gutora momento umweke kizomufasha okay uhejeje ushuza ngaha aha musi ngaha ushuza ngaha kuri confirm okay waje kwandika ibyo ugomba naho ngaha from Burundi nkandashaka kwandika Burundi okay from Burundi okay naho gadarapo kagumako okay page cinza ngaha kuri confirme nka confirma cyo confirma bashanyandikira ngo modification ngo modified ngo successful no kuvuga byaheze kujamwo nta kiri kagisigaye atari ko cyo ngaha mu agakruwa aka multiplication kugira ibivemwo ubundi babyahejeje kujamwo cyo ndamwo uko ucana ko ngaha ibya binini nashiramwo birimwo indani uzogomba kuraba amadetaye yanje amazina yanje ico ndamufasha acayibona anko mabona ngaha kuri mento acabishirako ko namaze kuba mento no kuvuga undondeye mu ba mento Emeline de ucumutora au niveau international mu bandi ba mento bose no kuvuga ndahifurije umuntu wese yatanguye Royal Q gushaka kuri mento kuko nutaba kubonera neza uburyohe bwo gukoresha Royal Q muri trading yawe winjiza amahera inzira zose winjiza amahera muri trading winjiza n'amahera yuko bakaguhembera ubukoce ubumento kuko urafasha abandi bantu bigatuma nabo batera imbere muri trading murazi yuko trading yacu isaba ubumenyi isaba kumenya strategy yose ya setting to setting mu Royal Q ukamenya ingene isoko iri kuritwara ukamenya aho winjirira ukamenya entry ukamenya left aho usokera ukabona uti ninjiriye handa jako nka mahera ninjiriye hano koresha strategy ya one call no koresha margin call drop no koresha bye property byose byo kugendera bimenyeshwa uvyigishwa no mento wawe bigatuma utera imbere muri trading yawe nuko mwanda munkurikira naza yuko ubumenyi turabuhanahana uko imisihera ugendera menyera bigatuma ubu mutreda akwije condition sawa mwandanye munkurikirana